bavukanye rusangiye kwemera tugira ngo tuzirikane ijambo ry'Imana ryo ku munsi wa gatandatu w'indwi ya kane yo muri iki gihe ca Pasika. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa kigabane c'13 kuva ku murongo wa 44 gushika ku wa 52. Hanyuma twifashisha izaburi ya 97 ku murongo wa mbere gushika ku wa 4. Mu nyuma dukurikiza ko inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe na Yohani kigabane c'14 murongo w'indwi gushika ku w'14. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Kw'isabato ikwirikira igisagara nka cose kirakorana ngo cumve ijambo ry'Imana. Abayahudi ngo babone ico gihugu cose bavyura ishari, batuka Imana, bahinyuza Paulo mu vyo yavuga vyose. Paulo na Baranaba barashira amakenga bababwira bati: ni mwebwe mwabwirizwa kubwirwa ubwa mbere ijambo ry'Imana, none ko muryanse mukaba ari mwebwe nyene mwigaye mubonye ko mudakwiriye ubuzima budahera, hinge twigire mu bapagani. Kuko ari ku Mukama yadutegereje ati: nagutoye ngo ube umuco w'intara kandi ujane ubukiriro hose gushika ku mpera z'isi. Abapagani bumvise ayo majambo baranezerwa, baninahaza ijambo ry'Umukama, nabo bose bari bagenewe ubuhigwe budahera baca baremera. Naryo ijambo ry'Imana rikwira igihugu cose, ariko abagore n'abapfasoni bakunda Imana n'abakuru b'igisagara bohejwe n'Abayahudi bagirira nabi Paulo na Baranaba, barabirukana babakura mu ntara yabo. Paulo na Baranaba nabo babikunkumurira ko inkungugu yari ku birenge vyabo, bigira muri Ikoniya. Abigishwa nabo bari buzuye akanyamuneza na mutima mutagatifu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Zinira Umukama akavyino gashasha kuko yakoze ibitangaza. Urukiza turukesha we ruva mu kuryo kwiwe kweranda. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Umukama yaramenyesheje intara z'amahanga yuko ari wakiza kandi yuko ari we mpungane. Yaributse ingene yakunze n'ingene atazohemukira umuryango wa Israeli. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Bakavantara bose bariboneye ingene Imana yacu ikiza. Wasi yuva ukagera, komera amashu Umukama, samiriza akanyamuneza. Isi yose yariboneye wa mukiza Imana yaduhaye. Inkuru nziza Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Yohani. Muri rya minsi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati: ko mwamenye muzomenya na Data, ubwa none muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo amubwira ati: Mukama, twereke Data bizoba bibaye. Yezu aramwishyura ati: aho twabaniye nturamenya Filipo we? Uwumbonye ababonye Data. Ushobora kuvuga ute uti twereke Data? Mbega ntiwemera ko ndi muri Data nawe Data akaba muri jewe? Amajambo mbabwira sindayavuga ndayibwiye, ni Data aba muri jewe yirangurira ibikorwa vyiwe. Nukuri nyemere, jewe ndi muri Data nawe Data akaba muri jewe. Canke nimupfume muvyemera kubwira ibikorwa nyene. Nukuri ndayibabwiye, uwunyemera azokora nawe nyene ibikorwa nkora, ndetse azokora n'ibiruta kuko ngiye kwa Data. Nkaba nzogira ivyo muzosaba kw'izina ryanje vyose kugira ngo Data aninahazwe muri Mwana. Nimwagira ico musaba kw'izina ryanje nzogikora.
bavukanyi mu gitabo cy'ibigwa by'abatumwa tubandanya tuzirikana ku gikorwa c'abatumwa babiri Paulo na Baranaba. Mu bisomwa vyari bitegekanijwe kuri uwa kane no ku munsi wa gatanu twabwirirwa aho Paulo yariko arigisha mu isinagoge ya Antiokia. Hanyuma kubera ko abantu bashikwa gose ku mutima n'inyigisho ziwe barabwirabwiranye iyo nkuru nziza, niho rero ku munsi w'isabato ukurikira igisagara nka cose cakoranye gikikiza umutumwa Paulo kugira ngo bumvirize ijambo ry'Imana. Abayahudi ngo babone ico gihugu cose bavyura ishari batuka Imana bahinyuza Paulo mu vyavuga vyose. Iyo nyifato y'abayahudi yatumye abatumwa nabo bategera ko bakwiye guhindura ingendo. Twibuke ko bavukanyi gushika ico gihe bigishiriza mu masinagoga gusa, no kuvuga ko inkuru nziza bahishikiriza abayahudi gusa n'abatoranye idini ryabo, kuko bari bazi ko abayahudi aribo bagenewe ubwa mbere ijambo ry'urukiza. None ko abo bayahudi nyene aribo bagwanya iryo jambo, abatumwa baciye bitumbera abapagani kandi bobo bakaryakirana igishika. Ego niko turabona mu bwuzure bwa kera ko abayahudi aribo batowe n'Imana ubwa mbere, ariko ntikwari kugira ngo bigungane urukiza rw'Imana, ahubwo batowe ngo bafashe abandi gushikira urwo rukiza. Nkako iyo Mana y'isi n'ijuru ikunda bose kandi ishaka gukiza bose. Nico gituma umuntu wese ashaka kwigungira ko ivyiza vy'Imana aba yihenze, aba ariko arazimira. Kandi ivyo n'abakristo bubu birabashikira. Ni waba waratewe iteka ryo kumenya Imana kandi ukumva ko bigufitiye akamaro mu buzima bwawe, sugira ubone ko uri muri bake batonye ngo ubone ko abandi batarashika kuri urwo rugero. Ahubwo aho nyene niho ufitiye igikorwa, mbere ni n'itegeko. Itegeko ryo kugurukira abandi, ryo kubona ko n'uwundi akeneye ivyo vyiza tumaze kuronga. Erega ivyo ubona ukeneye nivyo na mugenza wawe akeneye. Bavukanyi, Eklezia ntihengeshanya kudutumira ngo dushigikire ubutumwa bwo gukwiza hose inkuru nziza, haba mu gusenga, haba mu gukabura ako gatima, na cane cane mu gwaruka, canke mu gutanga uburyo bwunganira abamenyesha inkuru nziza. Si vyiza rero kwigira sindabibazwa canke ukagira uti na jewe mu bindaba mbona ntikwije. Mu nkuru nziza duhejeje kumva, Yezu yabwira abigishwa biwe ati ko mwamenye muzomenya na Data, ati uwumbonye babonye Data, akongera ati jewe ndi muri Data nawe Data akaba muri jewe. Erega bavukanyi, ayo majambo yose asigura ko atawomenya Imana neza atazi kandi atemera Yezu Kristo. Tukamenya ko hirya no hino hakiri isinzi ry'abantu mu bihugu bitari bike batarumva izina rya Yezu Kristo. Umwe wese arabe uruhara rwiwe muri ico gikorwa co gukwiza inkuru nziza. Ni wasanga wikunda cane ukigungirako, canke usanze wigira sindabibazwa, usabe ikigongwe Imana, wisubireko, ugira ico ukoze, haba mu gusabira kwiza inkuru nziza, haba mu kubatera intege, kubahanura, haba mu kwitanga wewe nyene, canke nta gutanga ivyankenerwa bifasha abaja gukwiza hose inkuru nziza. Igihe Paulo na Baranaba babahamye bakabirukana bakabakuriye Antiokia, baciye bunguruza kwigisha ahandi muri Ikoniya, niko twumvise. Abigishwa babo nabo basigara buzuye akanyamuneza na mutima mutagatifu. Baba abatumwa rero, baba bigishwa, tubona ko batagira ukwihebura, banswaha baje ahandi, na cane cane bakagumana akanyamuneza. Ko kanyamuneza bavukanyi kadahanagurwa n'ingorane iyo ariyo yose, niko karanga ko wa Kristo, na cane cane iyo ari watoranye kumenyesha abandi inkuru nziza. Bimeze uko, naho twosanga ingorane mu nzira twozitsinda. Dusanze iyi nzira yugaye, tukarondera iyindi, ingorane tukazirengera atakwihebura, ahubwo tukarondera kongereza ubutwari n'umwete ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimana ya